Boratinda nawe nyine baraza kumubwira ati dosiye yayifungiye ahantu ifungiye amakuru dufise yo kwemeza ni uko hari umuntu yitwa Prime Niyongabo chef d'état major yavuze ati we urya jewe nkiri ngaha ntazopfayo umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu n'umuntu adasanzwe mu gihugu ni nimero ya mbere mu gihugu niwe dushize muri ya mvuga isanzwe yateza kwica gakiza kuko vyose biri mu minwe yiwe. Kumva rero aje imbere y'abantu ngo ari kararira ngo harabaje ibiturire ngo babaja kumuganyira ukarondera ikintu na kimwe yakoze kugira umuprokirera ari hantu ukavuga ngo yararenganije umuntu kumukura bisabike kumuhindura utireka nshire hujya ageragezwe kijya gihe murasubirima mu vyibuke haraheze igihe kirekire cyane ata muntu numwe atampinduka zibaye mu butungane. None yari kavuga ubutungane bw'u Burundi kuki yari kavuga ubw'u Burundi ndibaza yari kugira ati reka mpindure basi ngerageze abako bakoze ibyaha ndabahane nshire haba nabo mugabo atacakoze amarira yiwe je nibaza yuko atoguma. Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muriko muratwumviriza muherereye twizere ko muguwe neza kandi twizere ko muri amahoro kandi twizere ko Imana ikibarinze na cane nkuko namankunda kubivuga namanongera kwifuriza ibihe vyiza abarundi bari hirya no hino ku isi na cane bari mu makambi y'impunzi kambere n'abari mu mabohero atandukanye 11 agize igihugu c'u Burundi ndabifuza ibihe vyiza kandi ndabwira ko Imana iri kumwe namwe hazogera igihe urusyo mwikoreye rugakoroka rukava kwizosi muka rusanga hasi. Rero Radio Peace FM ry'ugwaruka zimisi bashikiriza ibiganiro ariko kandi dufatikanije nikimenyesha makuru citwa Baho Neza TV kugira ngo muze murakurikira bino biganiro na cane bihuye nibaza Burundi burimwo muri kino gihe. Je rero nitwa Geoffrey Bert Karangwa ndiko ndabashikiriza kino kiganiro kuri kamera ngira mwamaze kubona umushinga ntahari mu ikoti nziza ndakuramutse ariko unidonda baka baratwumviriza. Ego mwaje ndabaramukije nitwa Felix Niyonkuru nkaba ndongoye urunani kw'abashingwa manza baburanira abakorewe ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu mu Burundi. Kavibe ariko uvuze ngo Felix Niyonkuru hari akantu udashize ko je mpanca nibaza umengo si wewe. Oya umushingwa manza c'est maître. Ego mwamwumvise ni maître Felix Niyonkuru arongoye Kavibe. Uno munsi rero tugiye kuganira ku kijanye n'ubutungane mu Burundi umugambwe CNDD-FDD uramaze imyaka irenga 20 ku butegetsi hagiye haraba aba president batandukanye maze ko hari umukuru w'igihugu aheruka kwitaba Imana yitwa Petero Nkurunziza yani wo mugambwe CNDD-FDD yagiye mu mwaka 2005 ariko ubu naho hariho uwundi yitwa Evariste Ndayishimiye warongoye Burundi muri kino gihe umukuru w'igihugu yagiye aravuga kenshi ko ubutungane mu Burundi ari gisata kigeramiwe hamwe akavuga ko adafise uko abigenza ko akwiye mbere no kurira kugira ngo abarundi basi bamugirire ikigongwe basi bamwumvire imbabazi kuko yabona ko iki gisata canke ubutungane mu Burundi bwaba yakananira bahinga. Felix Niyonkuru rongoye urunani Kavibe muburanira abakorewe ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu muri Kavibe imyaka 5 mu butungane mubona buhagaze gute? Murakoze kuri ico kibazo. Muri imyaka 5 y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye novuga yuko ubutungane ntaho tinya kuvuga ko bugoyagoya novuga ko mbere buri no muri koma kuko uravye ibibera mu gihugu c'u Burundi kuko washaka muri koma ni kumfiro igihugu kitagira ubutungane nta terambere rihaba igihugu kitagira ubutungane nta kintu na kimwe kiba ariho kigenda neza mu gihugu nivyo tubona no munsi rero
igihugu nyene kimeze uno munsi. Uburundi burakenye bimwe biteye isoni bitavugwa. Uburundi bufise umutekano atako wifashe. Uburundi bwaraciwe n'ibindi bihugu ni nk'agati kari mu ruzi. Ivyo hanini rero bikava yuko igihugu cacu kidafise ubutungane novuga ko bwigenga. Reka tubanze tugaruke kuri Maître Felix Niyonkuru wo mu Burundi. Abantu kumbere bashaka kwibaza ko utwara urwego Kavibe bakabibaza ngo nivyo mu buhungiro mu Burundi wakora mu bijanye n'igisata c'ubutungane kumbere ko batakuze. Ego mu gisata c'ubutungane mu Burundi narahakoreye imyaka itari mike, imyaka mbere itari munsi ya 10, bisigura yuko rero ibyo muri ico gisata ndabizi neza. Eka mbere na mu nyuma aho nshikiye mu buhungiro, eka mbere nkaronka n'amabanga yo kurongora urunani rw'abo bavoka baburanira abakorewe ivyaha. Nibaza ko nagumye ndabikwirikirana cane, kandi n'ubu niba duvuga yuko ariko kazi ka misi yose. Nukuvuga rero warakoranye n'umugambwe SNDD FDD? Ego narabaye umushikiriza manza mu province atandukanye ku ntwaro ya SNDD-FDD, bisigura yuko ivyabwo ndabizi cyane. Ko mwakorana rero wabona bigenda gute? Mbega byaraborohera guca urubanza neza uko biri kugira ngo dutahure uno munsi abaciza ngondagonda iyo biba byavuye? Mu bisanzwe ntawovuga yuko mu Burundi budafise amategeko meza, ntawovuga yuko Burundi budafise abacamanza beza babizi. Bariho n'amategeko bashaka ni meza kandi arahari, muga ikibazo no gushirwa mu ngiro kwayo. Muhava mumbaza muti mbega ni kubera iki? Nje no bishira mu muce ukomeye cyane w'intwaro novuga ico novuga system ya SNDD-FDD. Ingene SNDD-FDD itunganya igihugu ni naho novuga ko itunganya n'ubwo butungane nyene, kuko ubwo butungane naho buraho n'ibindi bice by'igihugu novuga yuko bidatunganije neza. Mugabo rero ugeze ku vyerekeye ubutungane hoho bica biba akananira abahinga. Muti gute? Kuva intwaro ya SNDD-FDD ije mu gihugu, mu bisanzwe ntibigeze bashobora gutandukanya imirimo ya politike, imirimo y'ubutungane, kuko ahanini usanga akarorero gasanzwe hajya n'umushikiranganje w'ubutungane no kwemeza yuko atabubasha afise kuri bagibona. Mwumva ngo batwara amasentare, batwara amaparke, kuko bamuzanira we niyo hageze kubahindura liste z'abantu baronka amabanga ava umugambwe SNDD-FDD nawe icakora teraho igikumu. Bisigura ko rero waguhaye ari ukorera. Nico gituma benshi rero baba batanzwe n'umugambwe SNDD-FDD ntibaza baje gutunganiriza abanyagihugu, ahubwo babanza gushimisha wabahaye. Nibaza ko ico kibazo gikomeye hanene. Tugaruke ku kunezereza uba yarahagushize, wewe ko bari baraguhaye akazi warabanejereje, warabahemukiye cyane? Mu bisanzwe ikintu cyose ukibonera ku mpera yacu. Iyo ushimye kubanezereza, nibajya tubona bagumana bakakora ibidakorwa. Mugabo iyo ubonye rero hariho uri kariruka inyuma, uwo ariko baratoteza, uwo ariko baragira iki, ni bamwe nakubwira yuko hariho abantu b'umutima bakeneye ko ubutungane butera imbere, batunganiriza abanyagihugu bose, mugabo ntibaronke aho bakorera. Abo rero sinaje gusa, n'ubu abari mu gihugu n'abakiri mu kazi mu butungane bafise uwo mutima baragowe ikivumvu. Ivyo no vyemeza. Hari abakunda kuba numva benshi babivuga, bakora mu bisata by'ubutungane baba bashaka kugorora imanza, bashaka kweza kumbure baba barenganijwe, mugabo bakavuga ko akenshi bikorerwa kuri telefone, ukumva umutegetsi kanakara telefonye bati reka uwo muntu ntuhirahire ngo murekure, ahubwo mwambike minote mumushire mu gasho. Wewe igihe wakora muri ico gisata ibi byo byarigeze bikuba ko wigeze uronka igitsure c'abari hejuru yawe? Jeho urumva nari mu mushikiriza manza, abo nabo kenshi ntusanga bameze cyo kimwe n'abacamanza, kuko hariho baguha amategeko ava hejuru. Banza dufashe gutandukanya abashikiriza amanza. Murakoze. Mu bisanzwe hariho mu butungane hariho izo mwumva zitwa parke,
parike rero bagiye bazikoramwo bagiye abamagistra mwumva nibo bita abashikiriza amanza bagiye nabo bakora mu masentare ari bagiye bona baca imanza nibo baca amanza babiri baratandukanye kuko uwo mushikiriza amanza wo muri parike agiye kubura aburana nk'uwakoze icaha iyo bageze imbere y'umucamanza biratandukanye rero kuko n'ubwigenge novuga umucamanza afise sibwo usanga umushikiriza amanza afise kuko umushikiriza amanza wewe abakurikira iteko ryo hejuru ku buryo n'umushikiranganje w'ubutungane ashobora kumubwira ico akora mugabo uko amateko yubatse uwo mushikiranganje ntiyashobora gutanga itegeko ku mucamanza kugira atumbereze urubanza uko canke kuriya umucamanza umushikiriza amanza hariko n'umushingwa amanza umushingwa amanza abakuri kamera kuko bavyumva bitahure neza kuko barabivanga barabivanga nivyo birumvikana hajya ikintu cyose utakikoramwo utakizi biragucanga ariko nagira mvuge ni ibintu bitatu bitandukanye cyane ubwa mbere hariho abashingwa amanza bobo n'abantu bigenga n'abavoka baburanira abantu abo n'abashingwa amanza mu butungane rero mu gisata cy'ubutungane rero hariho abacamanza aribo baca imanza bakora mu masentare hakaba n'abashikiriza amanza abo batohoza ivyaha bagashengeza bakoze ivyaha imbere y'ubutungane imbere y'aba bacamanza umucamanza rero ariko araca urubanza yumviriza umushikiriza amanza akumviriza n'uwo yashengeje ikibabaje muri iyi minsi rero nuko akazi k'abashingwa amanza kahora ari uko umushikiriza amanza yashobora kurondera ivyemezo vy'uwashengeza bitabonetse akanamweza atiriwe aramushikana mu butungane ariko ubu ko bimeze urindira telefone reka ntangurire ku kazi kabashikiriza amanza kuko vyose niho bihera mu bisanzwe iyo umuntu yakoze icaha dosiye ishobora gutangurira mu gipolisi canke igatangurira muri parike umushikiriza amanza wo muri parike agatangura amatohoza canke agategeka umuopeje gutangura amatohoza iyo dosiye rero ivuye muri gipolisi iza muri parike niho nabibona cyane mu gipolisi harimo no kwa opeje mu gipolisi ni kwa opeje nyene aho rero mugabo si hajya kwa opeje gusa mubonzi aho muri BCR muri PGP n'abajya bava mu migendereza muri documentation bose babazana imbere y'umushikiriza amanza aho rero bitandukanira cyane biragoranira ni nayo madosiye cyane usanga ava mu iperereza ry'u Burundi ayo imbere y'uko aza navuga yuko atakazi umushikiriza amanza bafise kuko uko babikora uko twabikora ico gihe kuva intwari ya CNDD-FDD ishika nuko atabubasha umushikiriza amanza aba afise kuri iyo dosiye batelefona bati haraje umuntu yitwa naka umwumvirize uca umufunga nta bubasha ufise bwo kuvuga uti mbeko mbona ko ataco yagirizwa ndamurekure canke ingirente naho ubibona uko ukabona ko idosiye atakirimwo urarindira rya tegeko cyangwa kubagira uti mbega ko mbona atakirimwo ndabigenze gute ni funga carekura funga canke urekure ni ivyo navyo none urya mwanditsi asanzwe muri secretariat yobikora bisigura yuko akanovera rero kubwo butungane bwari bwubakitse bwari bwubashwe butakiriho icyo nashaka gushagaruka ko wowe byarigeze bikuba ko hari ubwo kuri telefone wigeze uzuca kubw'igitsure runaka canke biri no mu byatumye kiretse yuko atamanza naciye kuko sinigeze ja muri sentare nagumye ndimushikiriza amanza iyo myaka yose byarashitse kenshi byarashitse aho ugasanga ububona icaha gikomeye niwe bakubwiye ati uwo rero naho bimeze uko mureka tahe wavuga uti mugabo uyu wewe n'akamara amazi kuko uwo nawe mufunge birababaza byaratuntuza umutima n'ubu ndazi ko hari abantu bagowe batuntuye imitima kuri ivyo uzi ngo hari icyo ushobora gufasha umuntu hari icyo ushobora gufasha igihugu mugabo nturonke ngene ugifasha birababaza umutima nivyo rero byahavuye bituma
utakivyihanganira kenshi iyo utari kuratumbereza ibyo bifuza igikurikira nuko kwirukako gukomora ni benshi hariho abahungiye hanze hariho nabo twokwemeza ko ari impunzi mu gihugu cabo bashaka bakiri no muri ako kazi ugasanga ubaye ngaho dosiye zose ziza unovuga ko ari dosiye sensible ziboneka ba bantu bukuri bafise ibanga bafise bamwe batarungiko yarisi tava mu ngagara mu mugambwe SNDD mu ngore mugambwe SNDD abo gasanga ni bishusho biri ngaho bariko baraba abantu baciye igitoke hariya bivye ibigori mu mirima kandi aribo bari bafise ubumenyi n'ubushobozi bwo gutunganiriza abantu. Maître ndakubaze turibo tokunda kubona akesha abantu bagiriza ibyaha bikomeye urabizi hari nka kayu witwa Emerien Sibomana yaburaniwe n'uwitwa Maître Michela niyo nizigiye abandi batinye hari abariko baraburanira Sandra Muhoza abandi batinye kandi baba bafunzwe n'abantu bakomeye akesha babavoka nk'aba inkuru yaburaniye Emerien Sibomana Maître Michela niba harimo akantu ko kwiyahura uraburanira umuntu afunzwe n'umuntu akomeye mu gihugu nturi kushira ubuzima bwawe mu kaga. Mu bisanzwe akazi hariho ubuzi usanga atari akazi sinzi no kivuga mu kirundi atari profession usanga ari vocation ugasanga ni ibintu biri mu muntu n'abandi rero babikora nk'akazi ni ibintu bibiri bitandukanye ugomvye rero kwinjira muri ico gisata cy'ubutungane nk'ugiye mu kazi uragakora ukorana nabo bakora ivyo nyene mugabo ugiye nk'umuhamagaro novuga nk'umuhamagaro wiwawe ni bake bahamara kabiri bahamara kabiri bareka harabavayo bakagomba kuja mu bashingwa manza bakazunguruka bahagira iki atari uko babishaka nta kazi keza nk'akazi ko gutunganiriza abantu nta kazi keza babikoze mu minsi yahera tutararonka ururusyo rwa SNDD kara kazi kubashwe kandi kiyubashe kuko umunyagihugu wese ashitse ahagushikira huri yabaza ati ivyo byose urya yariza amategeko turamuzi icaje gukorana kuntunganiriza ubu rero barashika agatangura kurunguruka mbe mfiswe nande ninda afise dosiye yanje naho abona umuryango gusa azuwicayemwo aravuga ati urupfu rwanje ruri ngaha yabona undi muryango ati wapfuma bashira hariya ahantu urukiza nari kumara kabiri bisigura yuko rero hari bakora akazi abajanywe n'akazi n'abandi bajanywe n'umuhamagaro naho bitandukaniye novuga. Uhejeje kuvuga ngo urusyo rwa SNDD-FDD ugwita urusyo gute kandi n'umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka irenga 20 naho mwahunze hari abasigaye mu Burundi kandi babandanya bayita leta mvyeyi leta nkozi kumbure kwera kuri mu butungano ukaba ubona ko hari ico kitaganeza niyo mpamvu hezuka gwita urusyo. Yego mumbabarire sigaruke kuri ivyo c'ubuvyeyi canke ubukozi byo hava bisaba byinshi kuko sinzi uvuza abarundi kuko nagenda umurundi kuko sindi muri abo bavuga ivyo kandi nizere yuko no muri abo barundi atari urugero rurerure go ariko rabivuga uravye bagowe kuko umuvyeyi mu rugo turazi kugira papaze abana babashiki baja kumuyambira nuko abaricamaze mu rugo nuko abo bana baba bashoboye kuronka ko bashira ku munwa nuko uwo mwana aba yashoboye kuja ku ishuri nuko uwo mwana abarara adakebaguzwa ngo papa ashobora gutaha canke ntatahe ni babana avuga ati uno munsi nawe n'umama araryama atambonera kure ije kudodora nibaza ko ari bwo buvyeyi naye handi ho SNDD-FDD kuko bwanje ni novuga ko ari sanganya igihugu caguyemwo nta woronka izina yiha
kuko ubonye ibikorwa nayo haba mu gisata cy'ubutungane turavuga kuko niryo soko rya byose, haba mu gisata cy'ubutunzi urabona abantu baramaze kumenyera gushikaho umukuru. Ndibuka nk'ijambo uyu ombudsman yigeze kugirisha abajejwe intwara mu Ngagara, abumvisha yuko ahubwo borondera uturato tworoshe ngo abagore nabo bakambara ngo ibintu kugira bamenyere gutambuka. Ugasanga umutamakazi w'imyaka 80 arikava muri centre ville aja mu Kanyosha, ntibyumvikana. Mugabo ukazubona umukuru w'igihugu ari mu bintu bidasanzwe, umugore w'umukuru w'igihugu batwereka impuzu z'imiliyaridi yambara, abana biyiwe kumva amasoko yose ni kwabo. Sinzi rero ubwo buvyeyi uri kurambwira, ahubwo nibaza yuko byo twobashira mu bisahuzi kurusha ubwo buvyeyi buvuga. Iyo ni imvugo ya politike kandi wewe uri mu kano kuri si ya politike, kuko politike ukwayo nibaza yuko harimwo gutunganiriza abantu. Vyose bigaruka muri vya bindi ubutungane si magistrature si hajya honyene, haba no mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Iyo bishitse ukaka amafaranga abantu kababwira ngo uzobashira engrais chimique, iyo ni politike. Iyo si politike, abanyamategeko murago, iyo si politike. Bagacamara imyaka 2 batarose y'amazi, batarose n'udufaranga twabo. Ivyo ntibisaba politike. Twese inyuma yuko tuba abashingwa manza, turongora amashira hamwe, tuba baki, turabarundi. Turafisa abo tuvukana, turafisa bene wacu, turafisa iki. Ubuzima bw'abarundi babayemo turabuzi kandi turabubona. Nivyo abo baca izangondagonde mu Burundi akenshi bakora n'ivyo babivuze ko bakorera ababashizeho, akenshi impembe biyihe. Impembo iraboneka kuri bamwe, ndikimenyamenya tusubiye n'inyuma kera cyane mu bihumbi 2000 na wereye ku ntware ya Petero Nkurunziza mbere. Abantu bose babona wumva ngo bagize bakavuga ku radio yuko bafunze, bikaba yitwa bakiramvu, bafunze bande baruva kuki bagiye muri commission yo guturira isoko. Abo atani misi heza mu kubashimira bazubona babahaye igiti. Bigaragara yuko baba ariko bereka abandi bari hasi bati namwe nimwatwumva muga kuvyo tubabwiye tuzobaha bijya. Ntibyumvikana. Ugasanga baraguhaye aho baguhaye, ugasanga umuntu mu mezi 6 utwara parke ngo uriko ubaka inzu yayo mafaranga ku mushahara tuzi. Nibaza no gushimira abakoze ivyo ushaka kugira n'abandi babone yuko umunsi bazokwanka ico babwiye atashobora. None igihe wacize mu manza ukumva kuri telefone irahamagaye, akenshi urazi cuko bakubwiye kugira ukizagatwe canke warapfa gushira mu ngiro umuntu ukamurenganya kandi ubizi kari kararenga. Oya, je nari muri parke naho ni itegeko ukurongo yakubwiye ati gira iki ukoroka kuko washaka na parke n'ibibera muri parke bibazwa umukuru wa parke, aho bitandukaniye no muri sentare. Ubu acira urubanza niba bazwa ubwo rubanza ntirubazwa umukuru wa sentare, mbwa muri parke naho bikiba cyose bahamagara procureur, ntibahamagara umagistrat. Nico gituma rero utazokumva akubwira ati ujya muntu mugumizeyo. Aho rero naho ari uko uyoboye ico kibazo, ahubwo iyo gitumbereza uti mbega ntivyashika n'utari muri ubwo rwego rw'ubutungane haguhamagara, uhereye kuri guverineri, mistanteri, uhereye kuri umugenerali aba muri iyo ntara. Ivyo nivyo byakunda kuba, n'ubu nivyo biba. Ahubwira ati mbikira ujya muntu ninashaka nzokubwira. Unyibukije ivyo bibisi yose. Metre hari inkuru nigeze akarorero gasanzwe. Hariho umukoroneri w'igisata cy'u Burundi yitwa Dushimagize Diodoni Badazira Gangi. Ubu turiko turavugana abohewe mu ibohero ry'Ububanza. Uyo yarakiriye urubanza baramucira imyaka 10, mu nyuma barayigabanya kuri grâce présidentielle kigo cy'umukuru w'igihugu bayishira kuri 5. Yari yagirizwe iki? Yari bamwagiriza yuko yari mu bagombye kwica Wiri Nyamitwe yuko
bacamucira umunyoro w'imyaka 10 wahavuye uja kuri 5 nyuma y'ikigo cy'umukuru w'igihugu. Ubu kuva itariki 21 z'ukwezi kwa 11 2021 muri imyaka ihashize ajyamye mu ibohero ry'Ibubanza atari papuro na rumwe bwo kwerekanwa yuko naho ugenda yarituye na CNDH baragenda baravuga yo bavuga mu nyuma baratinda nawe nyine baraza kumubwira ati dossier yayifungiye ahantu ifungiye. Amakuru dufise yo kwemeza ni uko hari umuntu yitwa Prime Niyongabo chef d'état major yavuze ati we urya jewe nkiri ngaha ntazopfayo. Ubwo nibwo butungane rero ubwo nibwo butungane rero dufise mu Burundi. Aya Maître, hari inkuru nigeze kumva wigeze kumviriza umunyamakuru wabwatubwira nimba ari byo canke atari byo, umwe mu bamenyesha amakuru Burundi baramuguha uramwumviriza ariko wabara muciri ugwagondagondora bitumbereza neza sinibuke iyo nkuru neza, ariko mu nyuma ngo muza guhurira no mu buhungiro. Ubwo ntihaje mwo kwinubana ko ari waramurengaca waramusavye imbabazi uti sije hajya nanje nari nikoreye urusyo. Iyo nkuru ndashaka ko iduha nimba atari banga. Oya no ibyo ku kazi kuko urumva ivyo onova sanga ngiye muri vyinshi ivyo umuntu yakoze canke ibyakoretse ahakorera ntitwo bishira ko radio nivyo byarabaye ariko arenganije umunyamakuru kanukuri sinamurenganije kuko yarenganwa ntaba yidegemvya. Nibaza ahubwo yuko yoba yararose akarusho ngira muzoba ushobora kumubaza mubwire naye handi ikibabaje nuko nuwo nyene yariko avuza induru yuko urekuye umugesera urekuye inde mu kanya gato twaciye duhurira mu buhungiro bisigura yuko na hose David badakinishwa woshaka yo kwitonda nivyo nama ariko ndahanura n'abari hariya abo bagabo ntibakinishwa kabisa. Ariko Maître, umukuru w'igihugu yaragaragaje inshuro nyinshi avuga ko ababazwa nico gisata canyu bakavuga cacu c'abarundi se canyu gusa naho mwebwe mugikoramo kumbure. Aravuga ko agiye guhagurukira igisata c'ubutungane. Mwebwe muri Kavibe mubona hari ico byatanze? Imbere yo kwishura ico kibazo nagira ntangure twibutsanye icari cyo urwego rw'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu n'umuntu adasanzwe mu gihugu. Yego. Ni nimero ya mbere mu gihugu. Niwe dushize muri ya mvuga isanzwe yateza kwica gakiza kuko vyose biri minwe yiwe. Kumva rero aje imbere y'abantu ngo rikararira ngo harabaje ibiturire ngo barabaja kumuganyira ukarondera ikintu na kimwe yakoze kugira procureur ari hantu ukavuga ngo yararenganije umuntu kumukura bisabike kumuhindura utireka nshire hujya ageragezwe kijya gihe murasubirima mu vyibuke haraheze igihe kirekire cyane ata muntu numwe atampinduka zibaye mu butungane. None yari kavuga ubutungane bw'u Burundi kuki yabari kavuga ubw'u Burundi ndibaza yari kugira ati reka mpindure basi ngerageze abako bakoze ibyaha ndabahane nshire haba nabo mugabo atacakoze amarira yiwe je nibaza yuko atogumaje imbere y'abantu akumbuye kurira yoja mu nzu yiwe akiyugarana karira mugabo ica abarundi dukeneye samarira. No mu yatabarije umuntu ngo yamuhaye amakuru yuko iby'igitoro bimeze ngo baca baramufunga nawe yari karamutabariza avuga ati ubutungane murarabe mu murenganure. Ngo urumva ko umukuru w'igihugu ahantu harimo agahaze wewe nk'umunyamategeko rero uradufasha. Kuvuga ivy'umukuru w'igihugu wobo mu Burundi numva umenga nta noja mu vy'amategeko kuko ni ibintu bigoye gusigura. Umaze kumva arira umaze kumva aboroga agavuga iki ejo akavuga ikindi turibuka rwa rugomero nubwo ku rwa rugomero miliyaridi 54 naho nyene warabona mu maso ko ari kararira ngo ndamaramaye ngo kwizina n'umukuru w'igihugu ngo indwi zibiri atani imisi heze byapfuze mwaravyumvise ngo urumva ngo twasanze kuvuga iki umukuru w'igihugu mfise ubwoba yuko nawe nyene yo bafise ahubwo ahageze inguvu kuko iyo abafise inguvu z'umukuru w'igihugu ntabaganya nta handi kwisi turumva umukuru w'igihugu aza kuganyira abantu ngo urumva ngo jaba abantu bandaniye ni kimwe abo bantu
urabakura canke wenyene ukikura ni kimwe muri ivyo kwisi nzima ni Ndayishimiye wenyene ashobora kwaduka ngo ariko ararira imbere y'abantu ngo ujya muntu yananiye ngo butare byo biheruka hari amajambo avuga je rero haraho murambabarira haraho umuntu avuga ibintu nk'imvya ko bivuze mu Kirundi nizere ko atamuzungu yavyumvise twizere ko bizohinduka naye handi ho uko bimeze nta ego Maître sentare y'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko yaravuze neza ko abakoze imyiyerekano ko bari babifite uburenganzira kandi bari babirekuriwe n'amategeko uru rubanza mubona ruzofasha iki abarundi kumengo naho sentare yabivuze umengo kabaye akamizwe n'ingoma ko mu mwaka 2013 urazi ko mwahamagara abarundi kwihereza amabarabara banka ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ico gihe Petero Nkurunziza nagira nsubire inyuma gato igihanze cyane Burundi n'abategetsi b'u Burundi ni ukudashaka gukurikiza amategeko turakenye kandi turakeneye igihugu kigengwa n'amategeko kuko n'urukurikirane uko tubona hariho amategeko adakurikizwa mu gihugu hariho kudahana ibyaha mu gihugu uko zicaho uma yidegevye umenga nta cabaye umuntu akanyuruzwa akicwa bakavuga ati je modoka niya mutwaye atwawe na naka uno munsi imisi 5 dugira tumenye imyaka 10 twumva abantu nyene bayisha abantu bamwisha hari nabo bica abantu babona mugabo ukabona ko atabo bakorako igwo rubanza rero nibaza ko ari urukurikirane kuko kudakurikiza amategeko mu gihugu kuko iyaba vy'ukuri leta y'u Burundi yari ifise intumbero yo gukurikiza amategeko rujya rubanza kari akaryo keza cane ko kugarukana ibintu ku murongo uko urubanza ruvuga rurikwiye imhirikizi nizo zabuze nizo badashaka kumva bazi n'umukuru w'igihugu ko hana mubajije akavuga ngo je ntagonze none n'umukuru w'igihugu wahe abazwi ivy'igihugu atwaye akavuga yuko atavyazi na cane urubanza rwaciwe na sentare nk'irya kandi ico gihe umenga niwe yanayitwara nk'ivyibuka neza nuko rubanza nyene umenga umunsi rucika rwacikiye Bujumbura kandi uko n'ukuri n'umwe muri bo yaruciye n'umurundi kandi ari wenyine bamwirungikiye muri iyo sentare bisigura ko bariyatse akaryo ko kugira abarundi badusubire kwiyunga ry'amitahe barungikira abantu atacivuzi kahava kuko urumva urubanza rwaracitse bakavuga yuko ikiringo ca gatatu c'umuhisi Nkurunziza kitari gikwirikije amategeko icari gikwirikira ubwo nyene nuko abantu bose bavuga ngo baragumutse abantu bagira bahiri ku butegetsi wahirise ubutegetsi yaramenyekanye ni Petero Nkurunziza none abo bandi bagihigwa nkande Petero Nkurunziza yahiritse ubuhe yahiritse ubutegetsi bw'u Burundi we yihaye ikiringo kidajanye n'amategeko none wase yahiritse ubutegetsi abagiye mwibarabara abagombye guhindura ubutegetsi mu nyuma kuri niyo mbare bija kuri Nkurunziza gute kandi mu mwaka wa 2015 Yego cyane mugabo iyo tantati yo kugerageza guhirika ubutegetsi byavuye ku kiringo ciyamirizwa ca gatatu ca Petero Nkurunziza ico naco ico gihe yaranagitwaye naho atagihejeje Imana ikora ivyayo mugabo mu nyuma inkwirikizi nuko abagize ama société civile bagerageje n'abandi mbere barafashanya baraja kwitura ubutungane buri batunganiza baravuga buti kijya kiringo cha Petero Nkurunziza ncari gikwije amategeko aho cari gikwirikira nuko bigaragara yuko abakoze ibindi mu nyuma bose bari bafise ukuri hari bagiye mwibara bavyamiriza simbone ngene bari ku mitahe simbone ngene bagifungiwe mu busho butandukanye kara kajyo keza rero ubwo rubanza rwari rutanze kogira ivyo vyose leta y'u Burundi bikureho abarundi twiyunge no munsi urumva avuga ngo umukuru w'umugambwe Save David niwe akunda kubivuga urumva ngo nibaze ngo tubafunge ngo umenga ngo iyo bafungwa kiya gihe we umenga gufungwa niho kujya umukate ku meza ngo nibaze tubafunge ngo imyaka 10 ngo bayimaze ngo bagira bafungurwe bagira baheze igihano ca mwe mutaratangura
wumva mu mutwe ntibasinzi urubanza rwo bararubuze mugabo hari hagatima ku bukoko bafise benyene maître waje kuvuga umukuru w'umugambwe ni Reverend Kuriyo mugamsende DFDD hari gihe cigeze kuba aja mu ntara ya Makamba aravuga ati munzanira umutwe wuriya munyagihugu yitwa Kaburimbo aravuga batazira kaburimbo aravuga ati uzowuzana imiliyoni zifatika zitanu nuwaracavyira atavuga ngo baciye baja ngo kukivi ngo baca barakonjika bijya anye amategeko kuba ari umutegetsi ari umukuru w'umugambwe ukutwara igihugu nk'abanyamategeko bijya kaba yakamizwe n'ingoma cazogera igihe umuryango wiwe urengano murakoze mu bisanzwe kajya n'akarorero kumvishwe cyane ibyakozwe kuva mu 2015 sinare Reverend Kuriyo mugana wenyine narimwo n'abagiye bategetsi bose ni nk'ivyo barategetse icanaka kereranaka nyuruzanaka ivyo rero nivyo novuga yuko ibyanka bijya ntibiheranwa no musi nje kitubona ari barabwira bamwe ngo tubafunge ngo bizohere ngo tugire iki mugabo bakibagira no muri kahise kisi suni mu Burundi gusa nta ntwari idahera hamye hari intwari za ikagenda kandi nyuma yayo kenshi nta muntu n'umwe ataryozwa ivyo yakoze ubu rero nagomba menyeshe n'abarundi aho bari hose yuko abantu bose bazi ko bakoze ivyaha mu Burundi bitwaje ico bari bitwaje ivyo bakora yuko ejo canke hirya ejo bazokwirikiranwa haba na sentare z'u Burundi zimaze gusubirwamwo haba na sentare mpuzamakungu bazotegerezwa kubazwa ivyo bakoze kandi n'ababikorewe mbere bazoshumbushwa ico ni icizere noshira mu bantu yuko sivuze ngo nejo canke ejo mugabo umunsi urizina nuko abo bantu bazobazwa ivyo bakoze birumvikana kuri kuraremesha abarenganijwe canke abakugizwe kw'ingaruka n'ivyo vyagiye biraba ngo umunsi nca nibaza wahoze ari mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni uno munsi ari mu munyororo mbere urabizi ko bivugwa ko n'amagara we watifashe neza ndiko ndibaza ikimufunze ntiharimo ivyo yagirizwa mu byo yakoze mu bijanye no guhonyanga amategeko cyangwa guhonyanga agateka kazi na muntu na cica mu 2015 ubu unye ari hamwe avuyeyo hama ivyo vuze ubutungane bugafata ijambo mucamo musubizaho mu mwagiriza ivyo yakoze ubutungane bwo mu gayi oya gufunga umuntu mu bisanzwe nkuko amateka bivuga ningingo yategezwe gufatwa izindi zose za vyanse naho muri iki gihe atariko bimeze kuvuga ngo muzoca mumufunga kugira umuntu ashika hafungwa haba harabaye byinshi amatohoza ugatohoza ukabona vy'ukuri yuko ibyaha yagirizwa canke icaha ku muntu wari biragoye ko uvuga ngo bazoca bamufata bamufunge bazogira iki ikizwi ico nuko bazokorerwa amatohoza y'ivyo bakoze hama amategeko akurikizwe amategeko mu gukurikizwa rero turavuga ngo bazoca bafata uwo nyene ngo bamufunge canke bagira iki mugaye ico nzi yuko ivyaha bikorwa ico kibamwo kimwe mu bishobora gukorwa mu butungane rero bazoba yawuhejeje oya ikindi agira ntange ko muco nuko uno munsi udashobora kuba ari karagirizwa bishobora bihindutse akiriyo ntikizobuza yuko n'ibindi vyaha batashoboye kumwagiriza navyo azobibazwa kuko hariho n'abari mu busho mu maprison barajayo bagacika urubanza bakanakorerayo n'ibindi vyaha ntikibuza yuko bakurikiranwa ku bindi vyaha bakoze bikiyongera ku gihano barose kandi bari mu munyororo bisigura ko haba ufunzwe haba uwidegemvya umunsi urizina batohoza azoba wagirizwe icaha rero wagiriwe n'icaha ahanwe akwitwe inkoni mu gahanga nico novuga uyu munsi haraboneka imbonerakure zikora amabi mbere n'ubutungane rimwe bugahagwa bakaba ariko bakora amabi mugabo
nabo bakavuga bati amashirahamwe yigenga nkayo yanya agasemerera amaradiyo agasemerera abazirongwe baca ati si twe twabatumye kandi bizwi neza ko aribo babatumye ibi amategeko abivuga kwe ubwa mbere urwego rw'imbonerakure ni urwego ruzwi urwego ruzwi rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ibyo byose igihugu kiri nuko gitwawe kiri nuko kirongowe ushoboye kubona rero imbonerakure ishobora kumwikomine yose akaba ikinani agakora ibyo ashatse akica abantu akanyuruza abantu hari igipolisi hari igisirikare hari intwaro ukabona ntawe umuvugisha mu nyuma bakavuga ngo ntavyo babatumye nibaza yuko uwo ari we wese ntibisaba n'ivyo amateka ahanitse nca yumva yuko uwo muntu hariho abantu ariko arakorera uwo munsi rero kuko nivyo bizoba usanga bitatanguye abo bose bariko barakora mabi bitwaza ngo natumwe na naka bazobaha amazina y'ababatumye abari bo muhana uwo munsi urizina ubwa mbere uwo yabikoze wewe ntazokwisigura yuko yatumwe na naka nzovuga ngo jewe ngo naka yarantumye kwica naka hari ivyo wakoze uzobazwa ivyo uzi ivyo wakoze hama wagutumye nawe hariho ivyo azobazwa mugabo nawe ntuzoca utaha ngo nuko canke ngo amatohoza ahagarare ngo nuko watumwe na naka bagutumye ko nutajeho bakwica uremera ugapfa sinibaza yuko kuko abarundi bose ntibariko barica ntibariko baranyuruza kubera iki batumuye canke nkuriya kubera iki hariho abataco bagirizwa nibaza ni bimwe nakubwira umaze kwinjira mu mwobo wemeye kuwinjiramwo uca wemera n'ivyo usangayo wemera n'ivyo usangayo waremeye kuja muri izo mbonerakure ukemera ivyo bagutuma warinjiye mu mwobo ivyo uzosangayo usanze hari inzoka usanze hashashe neza ukaryama ivyo ni kimwe mugabo ugasanga hari iki kurimura uzogwayo nivyo novuga twigarukire kuri sentare ya Afrika y'ubuseruko iyi inyabarundi none ko baruciye abarundi bo bitegeki urubanza rwaracitse nivyo rwaracitse kandi rurazwi rwaramenyekanye haba mu gihugu rurazwi imbere no mu masentare atandukanye harimo akarere kose karabizi ikambere n'amakungu yose arabizi ubu nyene canke ejo birashobora kwanka yuko rushirwa mu ngiro ariko rimwe navuga biragoye kwimena igihute uko gushirwa mu ngiro rero no kuvuga iki rushizwe mu ngiro hobiki icoba nk'ubu turiko turavugana iyo bavuga ati ubwo rubanza rurashizwe mu ngiro nuko ibintu vyose vyakwirikiye ivyabaye byuko Petero Nkurunziza yihaye ikiringo ca gatatu atarekuriwe n'amategeko ivyo vyose biba vyaramaze kuhava aha novuga imitahe y'abantu abanyepolitike n'abaharanira agatakazi na muntu n'abamenyesha makuru bari ku mitahe mpuzamakungu yo kubafata yuko bari mu bagombye gutembagaza ubutegetsi hariho imanza zabaye za ngondagonde imanza zaciwe n'abagirizwa batireguye hariho baratwaye ibintu by'abantu barambuye ibintu by'abantu muri abo nyene barabitwara ari bafise amazu ari bafise iki ivyo biba byaciye bihagarara abo bantu bose bagasubizwa mu burenganzira bwabo n'ikiringo c'umukuru w'igihugu hari muri kino gihe naco gikomoka ku kiringo mwari mwagemwe barabara mwiyamiriza ubwo co ntico hava gica bihagarara hakatunganywa ayandi matora komoka kuri ca kiringo mwiyamirije ariko agashiga ubundi ku nguvu oya reka tureke kuvanga ibiringo kuko urwo rubanza ruvuga ikiringo ca Nkurunziza uri kuvuga yuko urwo rubanza rero ngene ico ruvuga rwavuze gusa ku rubanza rwa ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza nico yikwirikije amategeko reka rero ivy'inyuma tubireke tubanje dufate yuko ikwirikizwa ry'urwo rubanza inzira ryari gufata kwari uko ivyabaye byose nyuma y'ico gihe ababikorewe ari aba bari ku bitahe ari abo bamejeje kuvuga byose basubirwa mu gateka kabo bagasubizwa ivyabo abakorewe ivyaha ndengakamere nabo nyene urumva ko boharonkera ubutungane ko abenshi nivyo mu mwaka wa 2015 biratandukanye cyane kuko
ababuranirwa aba bakorewe ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu hari ababikorewe n'inzego n'ivyo z'ubutungane z'igihugu benshi imbere mugabo abo rero nabo babazwa ukwabo kuko hariho amadosi atari make cyane menshi cyane tumaze gushikana amashirahamwe atandukanye iyo hari n'agateka kazina muntu bamaze gushika mu masentare atandukanye yo ku isi aba sentare mpuzamakungu y'irahe CPI n'ayandi masentare abo rero novuga yuko ziriko zirakurikirana ntibyihuta ku rugero twariko turifuza yuko bibako mugabo niko bigenda igikomeye nuko biri mu nzira nziza twizera yuko ejo canke hirya y'ejo abakoze ayo mabi bose bazobibazwa. Ego hari amashirahamwe menshi harimwo na Kavibe akorera hanze y'igihugu mugabo akenshi mugakora ku vy'igihugu c'u Burundi mwahunze muvamwo ibi nibikorwa byoroshe kuri mwebwe mu gihe mukora muri mu buhungiro. Oya nibikorwa byoroshe na gatoya narijya utanguriye bwa mbere kuri iryo byuvuze ubuhungiro n'ubuhungiro umaze kuja mu buhungiro naho gukorera mu buhungiro gica kiba ikintu gikomeye cyane nari mugabo rero urumva uri mu buhungiro naho ntuheba aho ataye uruzogi nico gituma rero dukora nivyo dushobora vyose uko mu ngorane zitandukanye dukoreramwo tugashobora hari ibibazo gukorwa bitari bike harimwo murabona yuko hari abantu benshi barokoka kubera gutabarizwa n'abari hanze muri bwa buhungiro uhereye ku hasi gushika hejuru ngira hari n'uburorero bwinshi uzi yuko hariho n'uwatabaje ari we yahora azi yuko abaharanira agateka kazina muntu aribo bamenja ba mbere wo babona ngire yo bahura imbere nk'imisi ibiri nabo yatabaje ndiko vuga nka regi yambe bunyana afungiwe Igitega ndibaza nk'iyo bahura nabo yatabaje nk'imisi ibiri imbere yuko afatwa nibaza yuko bitari koroha ariko nticabujije yuko nawe rugeranye ko yibuka ko hari abari hanze kandi baramufashije kugira ubuzima bwiwe burokoke. Dusa n'abariko barasozera rero kino kiganiro kandi mbona byinshi wagiye ubivuga ko mugabo muraburanira abarundi bakorewe ibyaha bihanwa n'amasena mpuzamakungu waruhejeje no kukivuga mwohumuriza gute abo bantu bakorewe ivyo byaha no munsi basa nkaho bari mu gahinda? Agahinda karumvikana kuko ibyakozwe mu gihugu biteye agahinda biteye ubwoba tweho twarose umwanya wo guhura nabo twayaga tukabagira mu matohoza turiko turakora ayo madose twarungitse mu masentare atandukanye n'ibintu biteye ubwoba n'agahinda n'ibintu kukiremwa muntu bitumvikana aho rero agahinda ntikobura mugabo ico umuntu yovuga gusa no kubaha umwizero yuko amadosiye yabo n'ukuri nkayagiye muri sentare mpuzamakungu ariko arakurikiranwa uko tubaza baratubwira yuko hari intambwe ziriko zirakurikirana bisigura yuko ejo canke hirya y'ejo bazobona abo babakorera ivyo vyaha bariko barakurikiranwa kandi novuga yuko ntibazosubira uko bahora kuko hari ababuza ababo arababuza abagabo arababuza abana bimuga hariho kugira basubirane bwa buzima biragoye ariko ndazi yuko bazore mu munsi babonye yuko abakoreye ivyaha by'ukuri nabo bashoboye guhanwa bakivyibonera babibona nico cize no babwira. Ariko muri abo harimwo ababandanya bagirwa ko ingaruka zidasanzwe n'ivyo bakorewe hari ababandanya hari bamwe twashoboye kuganiriza mu mesi zanibaza ko ubwo butumwa bwabo buzosohoka bamwe bariko baragenda babura bononekara bagwaye batewe inshinge batazi nkuko bagiye bavyivugira abandi bagiye bahohoterwa novuga gute bakorerwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina abagabo canke abagabo aba bantu none ubwo butungane buzosanga bakiri bazima canke hari nico mwokora kugira ngo babe baravugwa?
mu bisanzwe hariho mbere dushingiye nko ku sentare mpuzamakungu CPI hariho n'ivyo igisata kiba kirimwo cyo kugira gitange impuzamarira mvuga indemnisation mugabo ivyo biba iyo dossier zimaze gutera imbere urubanza rugacika ubu rero abariko barabona ayo nivyo turabizi kuko benshi turahura rimwe tukavugana turiko turabamenyesha aho amadosiye yabo ageze nuko vyifashe ibibazo birahari mugabo nka twebwe uhejeje kubivuga nawe uti mbega gukorera mu buhungiro muri ko mukora ivyo mu gihugu mwavuyemo biroroshe ntivyoroshe biri muri ivyo rero umuntu arakora ivyo ashoboye mugabo hariho n'ibindi rero usanga vyari iyo biba biriko birihuta uko twabishaka vyari sawa ariko ico tuzi nuko hariho na bamwe usanga hariho abantu b'ikigongwe b'abarundi bagifise umutima w'ikigongwe harabo tuzi bashoboye gufasha cyangwa biriko barafasha akacanke kariya bitobuza yuko rero muri gwa rukundo mwa mwumvikano ca kirorogwe twamanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ufise ikibazo canke kiriya sino muri abo gusa hariho mbere n'abatakora ivyo vyaha batuntujwe canke bagakomeretswa n'ubuhungiro barimwo nibaza ko twogarukana wa mutima wo gufashanya umwe wese utwarosa agafasha mugenzi we mu kurindira ubutungane kuko mu bisanzwe si n'ubutungane mpuzamakungu gusa n'ubutungane bw'igihugu hari aho uja mu kibazo mugabo ukarindira yuko urubanza rucika si inkono ukandaguza ko ushaka ihira hishakiye ikikomeye kandi twizeye nuko ejo canke hirya ejo ubutungane buzosubira kwiha ijambo mu gihugu canke mu masentare mpuzamakungu mbere agakora akazi kayo abantu bagatunganirizwa. Ubuhe butumwa rero kubakora akazi nk'ako kawe ababuranira abandi canke abari mu gisata c'ubutungane abakorera mu Burundi canke mu buhungiro? Ubwa mbere nagomba gutera kamo leta y'u Burundi niyo ijejwe vyose ubwa mbere uku kutubariza agatakazi na muntu mu Kirundi bavuga ngo inkoni yakubise mu kweba uyirenza urugo kugira ejo nawe ntigukubite isi ntisakaye umwe wese yonyagirwa utwo tuntu batumenye nkatera kamo cyane umukuru w'igihugu kuko niwe yategerezwa kuba Sebarundi nuko vyahindutse na wenyene kuri we ndetse no mu vy'igihugu abanze arabe kazoza kabiwe mbega ubwo gwaruka ko nzi atana banakwiye ariko abategurira ikejo abanze araba biwe niho azobona ati mbega none ugwaruka rw'igihugu nabwo ndiko ndarutegurira iki niyabona ivyo ariko arakora bizoha agateka bikaha ukubaho uruvyaro rwiwe atwize inyuma arabe ko abigihugu jejwe nabo ico canke yejo uzovuga ati mbe haciye sinzi mvuga nabi nka babandi haciye iki canke kiriya kugira abantu bazokwitorera ica kabiri abo nabajejwe agateka akazi na muntu abadukorana imirimo ya misi yose ntivyoroshe nivyo dukorera mu buhungiro nabwo n'ubuhungiro wobubwira wabubayemwo tubandanye dukora mu buryo dushobora kuronka dukoramwo tubandanye twegeranya dufashijwe nabo babikorerwa ayo babi yose ariko arakogwa tubandanye dutera kamo twibutsa haba abategetsi b'u Burundi haba makungu yuko igihugu cy'u Burundi hariho uko categerezwa kuba kimeze mugabo atariko kimeze ngira ejo canke hirya ejo parashobora kuboneka umurongo ca gihugu twahorana ca gihugu cacunze ubumwe bavuga ngo nico amata n'ubuki tuzoshobore kucinjira ari igihugu co ca gatatu n'abanyagihugu kwa ubwabo abanyagihugu muri rusangi nababwira yuko nabonyene asamvura idahita nta mvura idahita
nivyo baragowe nivyo baramerewe nabi ariko ntibaticizere babandanye bafatana mu nda ntihagire umuntu asubira kumva ngo hari hicaye batandatu hajya bakaza bakanoba umwe akagenda barorera bamenye yuko iyo ntebe yari yicaye ko ejo hazoba hicaye wundi kandi yikwirikira ejo bazoza kunoba urya ariko ararorera baje hamwe nta nguvu zo kugwana bafise mugabo batwaye umuntu bakoma induru base hamenyekanye ati hari ugiye abantu bamenye aho baronderera kuko hariho umuco wo gufashanya twahorana mbona umenga waratituse cyane aho umuntu mwari kumwe mwateramanye nimugoroba bukeye akabura ukamenya ibisanzwe kandi mugaca musubira inyuma ku mugoroba mukicara muri kakabari mwari mwicayemwo bicupa mukirenza ntimumenye yuko ugera mutwaye ashaka kugaruka uwo munsi nivyo nagomba guhereza ko nongera nshimira namwebwe ndabatera intege nk'abamenyesha makuru ibi mukora nukuri birafasha ndazi namwe ko mukorera mu bintu kukuntu kutoroshe gukorera mu buhungiro kurondera amakuru mu gihugu mu giriki murafasha abantu kandi nibaze ko mukomeza uko n'Imana izobaje imbere murakoze ego radio Peace FM ry'ugwaruka na harero ikiganiro cacu kirangiriye ndabutsa ko kandi mushaka kugikora kuri YouTube channel ya Baboneza TV ushaka gukurikirana kino kiganiro Maître reka ndagushimire vyimva mutima nawe numvise ko wadushimiye reka nawe ndagukengurukira kanya waduhaye bari nibagiwe no kukubwira ko wambaye neza ubu niho nkibira ndayibonye murakoze cyane namwe sinurira kubashimira kubona mwanyizeye mukantumira ukabona ikiyago kigenza neza Imana ibahezagira Geoffrey Karangore nije nako ndabashikiza kino kiganiro Yves irakoze ndamukengurukire ku masanamu meza cyane n'amajwi ashoka neza no kubera we yabikoze jewe ndabikebanure ndabifuriza ibihe byiza ko umunsi urizina ubutungane buzigenga kandi bugakora hakurikijwe amategeko nagahindukira